Bakunzi duhurira kuri iki kiganiro c'ijambo, nk'uko twavyemeye aho duheruka kwibukanya ivyerekeye ingendo ya Lectio Divina muri za ntambwe zine, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Reka ubu naho duse n'abagirana namwe uko kuzirikana, dufatiye ku nkuru nziza twashikirijwe na Yohani Mweranda, ikigabane c'15 kuva ku murongo w'12 gushika ku murongo w'17. Mufate rero ijambo ry'Imana imbere yanyu kugira ngo tugendere hamwe, namwe mubone uko mwogenda muraryisomera muganira n'Imana. Kubera umwanya muto dufise, tugarukira ku ntambwe ya mbere gusa, ariyo Lectio, ya ntambwe y'ukumviriza, maze tugatega umutima n'ubwenge no gushaka ijambo ry'Imana uko iridushikiriza, turaba amajambo akoreshwa, abo ribwirwa, kugira ngo rize natwe ritubwirwe rifise uburemere bw'abaridushikirije, ritarinze rero kumera nk'uko twarivanze n'ivy'iwacu. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda mu kigabane c'15 kuva ku murongo w'12 gushika ku murongo w'17. Ngiri ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Muzoba bagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Sinkibisa abasuku, kuko umusuku atamenya ico shebuja akora. Nabisa bagenzi banje, kuko ivyo nabwiwe na Data byose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoye, yamara ni jewe nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwame icamwa, kandi icamwa gihoraho, kugira ngo Data abahe ico muzomusaba cose kw'izina ryanje. Ico ndabategetse nuko mwokundana. Twakire iri jambo ry'Imana. Ukuryakira rero turabe ingene rimeze uko turisomye. Hariho akantu k'agapfunguruzo kodufasha kumera nk'ababaye barafata iciyumviro nyamukuru. Umurongo w'12 twatanguye n'uw'17 uhereza irahamagarana. Ku murongo w'12 twasomye tuti, ngiri ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Mu murongo w'17 uheruka naho uti, ico ndabategetse nuko mwokundana. Tube rero turafata ico ciyumviro nk'uko coba ari ico nyamukuru, kuko kiza ku murongo utangura kikaza no ku murongo uhereza aka gace k'igisomwa twumvise. Ngiri ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ico ndabategetse nuko mwokundana. Hanyuma duce twibaza tuti, ababwirwa ni bande? Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, hari aho dusanga Yezu Kristu yabwiye ishengero ry'abantu. Mugabo ngaha abwira abamukurikira, ba bandi bamubaye hafi. Ntitwibagire yuko iki kigabane ca 15 kiza mw'ijambo rirerire rigabanijwemwo ibice, Yezu Kristu yavuga ari nk'ijambo aragabiwe amaze gufungurana nabo irya nyuma.
tukaba tuzi yuko aka gace twasomye kaza muri ca kigabane ca 15 avuga yuko ari umuzabibu natwe tukaba amashami, ari ukuguma muri we. Uko kuguma muri we rero ariko gutuma umuntu yama ivyamwa vyinshi, niko guheza kukamurikira uko kuronka iryo bwirizwa ry'uko twokundana nk'uko Yezu Kristo nawe yakunze abo bose bamukurikira. Ukuba ari umuzabibu, abamukurikiranira hafi bakaba amashami, niryo shingiro ry'uko bakundana nk'uko yabakunze. Dutere twigira imbere. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Aha duca tubona yuko asa n'uwivuga mugabo atavuze ati mundabire ko. Inkomoko y'urukundo nk'uko yaravuze ati nk'uko nanje nabakunze, ica iba rwa rukundo rwiwe gukwigura bukunda, gukwigura abo bagukurikiye wita bagenzi, ugaheba ugatanga ubuzima bwawe. Ni ukuvuga rero yuko icyo Yezu Kristo atanze nk'ibwirizwa atari ya mategeko twebwe tuvuga ngo amategeko aremera nk'amabuye, ari uko umuntu abwirizwa kumera abikuye ku nkomoko y'ubuntu bwuzuye, ari we Yezu Kristo. Yezu Kristo nawe akaba atashatse kubyerekanira hanze ngo babe abari kure y'abagize abagenzi. Ico ni kigira gatatu. Ca mbere twabonye ari yuko uturongo tubiri, akatanguye n'akaheze, bitumurikira ingene tworondera iciyumviro nyamukuru. Ubwa kabiri twabonye yuko bikomoka kuri Yezu Kristo kuko ari we yiguza bagenzi biwe. Ikigira gatatu rero ni cyuko iryo bwirizwa sirihabwa abasuku bakora ibwirizwa nk'ibwirizwa riremera nk'amabuye, nirihabwa abagenzi, kuko abamukurikira yabagize abagenzi mu kubinjiza mu kabanga basangiye na Data, bakaba nk'abanywa babo, ba bandi baba hafi ya Yezu Kristo, maze ikimutunga kikaba arico kibatunga. Sinkibisa abasuku kuko umusuku atamenya ico shebuja akora. Nabisa bagenzi banje kuko ivyo nabwiwe na Data byose nabibamenyesheje. Hagaca havamwo rero ubutumwa. Ukubana na Yezu Kristo, wabanye na Yezu Kristo wese havana ubutumwa. Si mwebwe mwantoye, nije nawatoye. Nabashinze kugenda ngo mwame kandi icamwa gihoraho, kugira ngo Data azobaha ico muzomusaba cose kw'izina ryanje. Mu yandi majambo, kugira ngo tube abasangira nama, abasangira kiyago, abo ninjije mu kanywa babo, namwe muzogenda murakora nkanje, kandi ico muzomusaba mutazoba mugisavye mwenyene, tuzoba turi kumwe. Abatumye rero kwama ivyamwa vyinshi muri we, nico gituma batazogenda baravyama nk'agati kirebanga, ariko ababwira ati ico ndabategetse nuko mwukundana. Ko yabatoye akabakundanisha, bakaba baturuka kuri we, ubunywanyi bwabo bushingiye kuri we nyene, nico gituma bakwiye kugenda barakundana
ntibabe ubwami bwiciyemwo ibice, maze babandanye babe umuzabibu wa wundi ishingiro ryawo ari Yezu Kristu, babe amashami yiwe, baheze bashobore kwama ivyamwa bikomoka kuho babaditse. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.